nangahe? Umutumba rero umutumba nawe tugura umusigati tukagenda turaheke nivyo nengombye kuri kode. Iya, amazi yaraduze bagabo. Uruzi rwaraduze rugarukira aha. Yesu. Mbere rwarasubije inyuma. Mbere rwarasubije. None bariko bararoba. Amasembe. Imikeke. aho Imikeke imwe yo kuzuba. Kumba nabo nyene bararoba imikeke yo kuzuba. Nahora ndabibona i Tanzania. nawe imvura yaguye ubona ko ari mu mugezi. Iyo mpamvu bagabo urabe ntabigiriye byapfuye bwije ubanza bikukura rwose yawe umusozi wose bakwiye kuwutindura Wewe nawe ubibaza. aha turagiye Wow, that is nice. Oh my God.
aha ni Magara aho Tito aba ngaha. Ujya mugabo yamenye Tito. Sawa. Tuanze kufukana. Ahantu mugahara hariho ibiti vyiza. This is where my mom's sister, my mom's half sister lived. This is basically what they store their food. This is their living room. This is where they eat at. This is crazy, guys. This is absolutely crazy. I'm trying to figure out a way to help these people. There's gotta be a way. I don't know how, but there's gotta be a way. Wow. I used to kill the chickens in the refugee camp. Wow. They got tractors. N'abanyeshuri bari muri mugiki defile defile ni nabo imyaka oh
ndaryohe kukubona we ndaryohe kukubona sawa urakoze iyi niyo ni isoko yawe ego isoko yatumba ngiye baga turayinjiyemo turayishijemo ego sawe ndiga ndakubona niwahindutse tumbu zifoto I'm gonna record this. Twavuguze mu nzira hamwe n'inyama byari biryoshye crazy. Hey, they got Gucci bags too. You feel me? It's crazy. Ngaha kwa Tumbu. Uwere yararonse. Yeah. Kwa Tumbu.
Mahoro. The tire just popped on us by Lake Tanganyika. That's crazy, man. This is Lake Tanganyika, guys. Muri Burundi. Look at this. But this guy knows how to do it, so. Wa mzungu ahora zino turashitse inyanza rake